imyaka irarangiye hari ibibazo bikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, kandi aho ubona mu bisata bimwe bimwe ibintu byaciye bisubira inyuma gusumba uko byari byifashe. Arico gituma rero dutera akamo leta ihagabire ifate ingamba zikomeye. Nkuko mubizi imyaka 4 irarumanye umukuru w'igihugu aramutswe Burundi akirongoye kuva mu 2020. Hari ivyo yari yiyemeje na cyane ko yashitse bavuga ati intwari ibere n'urwanya igiturire n'ibyo bigiye kuja imbere. Harajaho n'umugambi w'igihugu wo kugira igihugu c'u Burundi kizocisubire mu iterambere mu 2040 ushaka 2060. Tureze tukavuga tuti none byabimeze gute, ibibazo birihe, byifashe gute ncegeranye. Twebwe rero twagize umwihwezo. Bwa mbere hoho turavuga tuti imyaka irarangiye hari ibibazo bikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, kandi aho ubona mu bisata bimwe bimwe ibintu byaciye bisubira inyuma gusumba uko byari byifashe. Arico gituma rero dutera akamo leta ihagabire ifate ingamba zikomeye. Ubwa mbere ibipimo biherako ni ikijya bita reserve de change, ni ukuvuga amadovize igihugu gifise mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu agituma kigurira ibintu hanze. Urumve ko ijya gihe muri 2020 yaragishika ku mezi abiri n'igice, mugabo ubu twaragiha mu kwezi turaja no munsi y'ukwezi, ugasanga ni nk'imiliyoni 150 z'amadolari igihugu gifise mu bubiko bw'ibanki nkuru y'igihugu. Ayo n'amahera make cyane. Stock y'ibitoro, urabona ibitoro ingene vyifashe, ituga turabigarukako. Ni ukuvuga nta stock kihari, nta kintu kihari c'igitoro dushira ku caka. Urabona hagezaho tumara n'indwi zitatu hafi atari itiro y'igitoro ginjiye mu gihugu. Ibijanye n'ibyo dushorera hanze, taux de couverture des importations par les exportations nayo nyene yaragabanutse, yani nka 17 ubigeze ku 10. Ni ukuvuga yuko ibyo dushorera hanze byagabanutse. Ikawa yagabanutse, amadovize yinjiza, icayi, ipamu. Ibijanye n'ubutare nta mahera buriko burinjiza. Nuko mbere muri none ntegura amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza, ubu handitse yuko rosete y'ubutare ari 0. Umengo nta faranga nari muri zova mu butare. Ingaruka nazo regasha zibonekeza, ibura ry'ibidandazwa vya nkenegwa, isukari, ibinyobwa vya brarudi, iduga ry'ibiciro yararenze cyane, arashikana 30% na 20%. Urumva mu biribwa ho usanga ibidandazwa byaraduze gushika ku 80% na 90%. Urumva iyo iciro biduze cyane cyane mu biribwa, amikoro y'abarundi babasanzwe bakenye abariko agenda asubira inyuma. Ibijanye na infrastructure, ni ukuvuga ibikorwa remezo, ivy'amazi mu ntara nyusanga amazi abaterabura, aha mu gisagara ca Bujumbura, amatara, umuyaga nkuba, ingomero zo yashikiriza niki. Urabona amatara acika asubira, internet vyasubiye inyuma, amabarabara, ibiraro. Urabona hirya no hino kusanga ibintu bitariko birakogwa ku rugero rushimishije. Amashira hamwe ya leta, entreprise publique, za Sosumo ari mu ngwani zidasangwa, murabona ikarahera agenda. Za Sosumo, za Onatel, za Regide zose ziri mu ngorane. Nani mashira hamwe ya leta arafise ibibazo vyinshi, ashobora gusanga ari karugara umwanya umwe ari wo wose. Abikorera utwabo nabo nyene bavuga bati ntitugikora bikwiye kubera umuyaga nkuba. Mu nama iheruka ejo bundi abikorera utwabo bahingura ibintu baravuze bati ubu dukora 50% y'umwanya tutegeza gukora. Umwimbu baronka ni 50%, kuko amasaha bakoze 50%, ayandi 50% baba batariko barakora. Abafise ama groupe electrogene ca gitoro kica kibabangamira kugira bashobore kuyakoresha. Ibyo rero bica bizana iki agashomeri, kuko n'abantu bikorera utwabo bato badanaza hirya no hino
usanga inzitizi ari nyinshi cyane zigeze babuza kudandaza abagarazi ibinyobwa vya bara dusanga batika ibidandaza ugasanga bidandaza abategetsi gusa abantu bafise ubutegetsi n'igihagararo babantu bashaka kugira uturuntu tugira babeho bagire gute usanga ariko baraburaguzwa bafatirwa ingingo na ziriya ejo bundi kuva ngo kumusanga ngo babuje ngo kunywa impeke ugudandaza impeke ibintu byinshi usanga ingingo ziriko ziratuma n'abantu nabo babayeho buke buke biriko birabagora kubaho. Hanyuma twagera ku bijanye n'agashomeri rero niyo kazana n'izo ngaruka z'ukuntu abantu batariko barakora hagati mu gihugu naho kubera ama projet de développement atabikorwa remezo biriko birakorwa nyene vyinshi abanyagihugu usanga bari mu bukene bahejeje kuriba benshi barabura ikindi bakora ugasanga ari muri sous activité. Ikindi gikomeye na ya madeni endettement intérieur usanga leta aguma yiyongera ku munsi kandi ibibazo by'ubutunzi guma vyiyongera. Hari financement budgetaire uravye mu nteguro z'amafaranga leta izokoresha twarasubiye muri vya bihengeri binini aho usanga igihengeri ukuyemo imfashanyo usanga hari hafi 45%, 40% hafi nukuvuga saga 40% y'amahera leta izorondera imfashanyo irondere n'amadeni. Izo mfashanyo ukabona ko nazo kugira zishike ni ngorane bisaba ya mahinduka menshi amahinduka atabaye izo mfashanyo ntizinjira zitinjiye nuko ko ibintu byinshi mu ntegura y'amafaranga leta izokoresha ntibija mu ngiro wabyihweza rero ugasanga ikibitera niki ni ibintu twovuga bine bikuru bikuru. Ubwa mbere ni giturire cyamaze kwizizitira inzego z'igihugu kirazishwanyagura. Icya kabiri n'abarongozi leadership mu gifaransa tuvuga ni leadership qui a perdu le sens de l'état nukuvuga ko indongozi nyinshi mu gihugu kwera ibyo by'ibiturire zaratakaje nimwe byo kuvuga ati twiyumvira igihugu twiyumvire neza igihugu. Ico ni kintu gikomeye cyane le sens de l'état a disparu nukuvuga kwiyumvira igihugu ko ari cyo uri kurakorera bisa n'ivyaheze. Icya gatatu abanyagihugu mengo barakubiriwe participation citoyenne abanyagihugu nabo baciye mengo barigijweyo bafata ingingo ku munsi batabajijwe umengo n'abantu nyene bo gufatira ingingo gutyo batari ko barabazwa hirya no hino bakabura ingene ho bamwe bitaro dovabilité donc abategetsi uva kumenga abanyagihugu ntaco bababaza mwe tubagira ibyo mukurikira ingingo zifatwa yihuti umengo ntibobazwa cyangwa bumvirize iryo bagona. Icya kane ni problème de cohesion ibandanya ibi byagize imvune muri 2015 bituma abarundi bakirabana y'ingwe abari hanze abari ino ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe turiko turimbana bamwe bakwegera hari abandi bakwegera hari. Ivyo bintu bine kiracari kibazo bigace bisasirwa renjo giturire cirayi. Iyo ntwari rero n'igiturire ingaruka bizana nibi bituma ya matungo y'igihugu anyuruzwa ku rugero rudasanzwe biriko bituma hatungwa akagwi k'abantu kamwe enrichissement illicite bituma ibikorwa remezo infrastructure zuba zitarama kubera ziba amasoko bayatanzwe nabi bituma baja mu nzego batabishoboye meritocracy bituma kudahana abakungabanya gateye akazi na muntu byiyongera bituma ibijanye na corruption politique mu vy'amatora by'amasha de conscience byiyongera. Hari bijanye nuko abafasha Burundi baca badebukirwa zafashanyo nizinjire kandi mu nteguro y'amafaranga tuzokoresha tuzishiramo abagwiza tunga ntibinjiza imitahe bo hanze ugasanga barukera rugendo ntibari kubaraza mu gihugu twebwe nyine ugasanga turisamburiye abagwiza tunga buzanye imitahe ntibazi bakoma batangirwa na ya majambo ndimwo nanje ya majambo ayanjanga na gute umuntu ifitiye umugamba arawuzanye yarakoze yaragize gute aje birateza imbere n'abandi bantu baronka akazi nawe uri mu butegetsi bwa leta umushikira canke urinde ngo ayanje ari he ngo nshiramwo nanje ngo twara rero ngo iyo projet yawe twara. Twavuga tuti rero
uravye rero n'ingene ariko barafata kugira ivyo by'igiture n'intwari ibereye ishoboye gusasagara urabona ko ari ikibazo kuko amategeko urwanya igiture ntarahinduka ntaratosogwa yigisha abantu urwanya igiturire amategeko utari kuratosora ngo yigisha abantu bamenye n'ivyo vyaha ivyo ari byo inzego zurwanya igiturire inzego uzigizayo ubushikiranganje bijejwe bwaragiye za sentare canka inzego zishobora specialize zishobora kubikorerako nyinshi ziko zirafuta umengo ntizigikenewe ubutungane bwo bwaramaze kubohwa yahote cour de justice rwabo rukurucira imanza n'abategetsi bo hejuru nta ruhari ntirujaho itegeko rushiraho ntigigeze rijaho kudahana mu by'ibiture kuryariraye nimwiyumvira amadosi aguma avugwa yo gusesagura avugwa n'abategetsi nyene mu bushiranganje bw'eka leta hehe wagenda muri ngo za ngomero za mpanda zavuga za odeka abafonctionnaire biha amahera muri kiga ca leta bakayora mugabo batazwi ngo subiza kuva kera ngo abantu ngo bakwiye abantu ngo basubize ngo amahera batayasubije ubu nawe rero documentation niyo yigize yuko umengo niyirabe ivyo bintu yonyene umengo ni twara amadosi gituri kayakotira ubutungane buri yapare vyabaye muri berebeje ubundi ntawe uzengene vyaheze ayo mafaranga muri berebe asesa wagira gute nta nkurikizi none cyo yuko kiziteka ibintu bimeze gutyo gute umuri karabaza abategetsi bahawe gukingira ubutunzi bw'igihugu bikagenda gutyo tuzoba abandi ninde umuntu ashobora kwizera akakuza n'umutahe cyangwa gukorwa ibiro vyifashe gutyo hategeza kuba amahinduka muri cyo kintu ugiye ukaraba ibijanye n'ibikorwa bitegeza kuba kugira bikinga ivy'igiturire ibikorwa ukinga bitigira bikorwa eheraba declaration y'abatunga nurabona ko itaraba none uwovuga gute ko dushaka gutsimbataza intwari ibereye icyo gihugu kitarakorwa kwerekana amatungo binjomanga no kuyavamo ari itegeko risaba nibwizwa shingiro era ivy'ama incompatibility mu bisanzwe hari amabanga atajana ibyo gusanga abategetsi badanaza abonye ariyo bagira gute ivyo birabujijwe nta n'itegeko nta no kubikurikiza nuko bimeze ugiye ukabaza abantu bashaka kudenonsa ibyo giturire kwerekana kudoma ku rutoke ababidomye ku rutoke umengo baca birukwako nta mategeko abakingi ntibari yankuraje gukorera mu muco twarase ukaba itegeko rituma leta accès à l'information publique murabana niyo mutumye ko abategetsi ngwaze mu bigayo cyo mu bakinkuru cyo kuja kurondera inkuru muri leta umengo ugiye kugorana journalisme d'investigation yaraheze tayo mugikora hamwe mu bamutima ko mutohoza ibintu byangene vyagenze inkuru murindira ngo ibe yavuzwe officiel gusa ubu inkuru no kurindira officiel bakubesha uwo mushikiranganje avuga kubera ngira kingire ikibabi ivyo ari kara aranyuza shangira gute inkuru ngo niyo ya investigation dukora iri hari n'abaca bisansira mu binyamakuru bagatiya gushira inkuru tugashikiriza ibintu ugasanga batinye kubivuga transparence budgetaire no kuvuga gukora mu muco muri budget n'integura amafaranga tuzokoresha irindi imara mezi tatiriki yategwa tabu numwe yitwa kwa ikubita ijisho officiel ahandi itangura abantu batamura gico bayivuze ko barabi byakozwe barabi tugo turabivuga hari bijanye na systeme d'intégrité nyene byo kuvuga ati separation y'ubutegetsi ubutungane bw'igenga inama nshinga amateke iki izi nzego zindi za cour de code zikontrola ubugenduzi bwa leta dusanga tabije baziha amaraporo disobora ntumenye yagiye camengo hariho umugwi w'abantu ufata ingingo uri inyuma y'inzego hanyuma za nzego z'abasivile zikaza gushira mu ngiro ko mu formalite cyo bituma système d'intégrité ingene inzego zikorana muri leta zinyene zizwi ribwizwa shingiro zose usanga zabaye inama nshinga amateka igatinya
kubaza ibintu bimwe bimwe n'umushinga amateka ari karabibaza ukabona ariko bamubwira ngo hora ngora niyo ni veru yaje ubutungane bwo urumva ntibushobora gutanga ukora no kwidosiye nimba ntibikunda naho amadosiye aba yavuzwe izo nzego zigenga kuri de konte n'izindi nazo urabona ibintu biba bimeze umucume ngo hari abantu kigene baveruye ati mwanzego umwe naho muzinga zo n'ibwizwa shingiro ni iki tekereza kandi ivyo rero bizodushikanayo bidahindutse Mushinga amateka nashobora kubaza ikibazo kijanye n'ibi nari bavuga ati ngo cereza ntusore kubibaza ivyo ari baserukira abanyagihugu yo ni veru yaje institutionnel tushizemo rero nibi rero ibi vyuko utusanga ariko ndavuga byuko leta ingene ifata ingingo itabarije abanaba ugasanga abantu ikifata ingingo gihuti zituma n'inyishu zitaboneka neza ni kibazo ibintu bidakwiye mu gihugu utegeza kureka abantu bakabirondera bakabizana ko bimeze icyo tubona rero comme grande recommandation tubona nuko d'abord leta no kwemanga ngene ibintu bimeze niho tuzokira twemanga ibintu ngene bimeze ndazi ko abanyepolitiki bakunda ko amanota amera neza mugabo amanota namera neza afisa afatira ibyo nibisanzwe amanota meza agira afatira ahubwo no kugira ibintu biterbiye neza uvuga tutireka tuvyemanga hanyuma dufata ingingo iyi mboni vizo 2040 2060 kara kajyo leta yari kwigufatira kugira ati ubu rero udashaka guhinduka ngo ave muri izo ngendo zose twarako turavuga nuniwe mwansi w'igihugu reka tumwirukeko bagakubura hakaza ivyumviro bishasha ingendo shasha ivyumviro bishasha bifatiye kuri iyi vision udashaka ko dushikaha kubura igizayo baguma muri vya bindi ejo bundi mushikiranganje wa mbere avuze ngo barashika mu nzego ngo acafata ababa baha ivyabo ngibiki nibiki biragaragara nayo masoko afatwa aramushitse wese afasoko ahereza bene wabo hereza inshuti abana bagenzi ico cyo kizoshika he kuba bibona none yo sens de l'état ibura mu gihugu sens de l'état ibura mu gihugu nkiki kibagiho kirapfa sens de l'état mu kirundi nuko avuga tuti kwiyumvira igihugu bagujejwe amabanga leta igizwe n'abantu bangana 15 shirako umukuru w'igihugu shirako umushikiranganje wa mbere shirako icegera ciwe si 18 yumvire mu miliyoni 13 z'abarundi bakabakuramo muri abantu 18 ati tumbereze izi miliyoni aho urashobora kumva yuko wowe uciyumvira kuzura avuga ngo negereze mwene wacu ubwo uriyumvira 18 mu miliyoni 13 mukavamwo batitunganiriza abandi aho wowe uciyumvira ngo umaze kuja kuri rwo rwego ngo mwene wangu ngo ntuze kugira igihugu gishome kigenda iyi vizo igumiteri wa nk'ururirimbo nikoregweko turamaze kuyisomera afise amapiri y'inkingi hari nyingi zikomeye nk'iza engagement de l'État kuva aho bafashe n'ujya mugambi w'igihugu ujya planification PND wo gushika 2023 harimo inkingi zikomeye tuti intwari ibereye PE reconciliation coopération internationale gufashanya n'ibindi bihugu izo nizokorerwako iyi PE reconciliation nivyokorerwako tuzosubiza hamwe gute tukishihanira mu vya 2015 2015
mugabo tukasaba tuvuga ngo 2015 ngo niyo dushikanye no ngaha mu bihano ngo ibihano byajananye nayo barageze yuko abantu duhinduka imbono niyo ari guhindura abantu kandi mbwa bigahera hejuru leta nyine nibagende umukuru w'umushikiranganje wawe na leta nabo nyine baraba ati turiko dukora gute two twigenza gute two bigenda gute akaroni keza kugira dukurikirwe abo turi ku makaroni keza abantu 18 mu miliyoni 13 ayo mapiro akora ko neza kuya vyanditse igihugu cyo gutera imbere mugabo ndukikira afata nk'islogan gitabo imbono bigiza hariya hamwe n'abantu bikorabwira iyo mbono batavuga ngo iyo mbono ngo tuzoyishikira gute ngo nubu tugira tu ngo tubutubwira kazoza ngo akubonaho katwanki iyi mbono rero ari kuba itanguriro yo guhindura igihugu no guhindura leadership